ibyo nibyo ricara ibitegeko ko abantu bo ruguru mu misozi baza gushorera ingamiya, bashorera amafarasi, bashorera intama, bashorera impene, ibitungwa byose barashorera. Ni naho kubera ukubiduza mu misozi niho haturutse umugambi w'Abarabu impene ifise icebe rinini kuyambika isutiye. Ngo mu bw'ubutungane hariho abantu bamaze guheta igongo iyo mu butungane, ngo kubera imyidogo y'abenegihugu ugasanga umuntu iramuremereye kugeza aho umugongo uhetama. Abarundi bati uvumwa na benshi ugatega ugatota. None abo biba gutyo, turihe murihe ko bose basenga iwacu. Urateramisha n'ukuri, tubiyage media ushikiriza ukuri, habu icubahiro habu iteka, tubiyage media uri umushinge w'igugu, kumbuga ngurukana bumenyi. Igitabo cyanditswe kivuga ingene yimukiye Madina, ibyo yahasanze n'ibyo yahakoreye. Icyo gitabo kimbwira ibintu bihambaye. Ni igitabo cy'umuyimamu yitwa Twabayiru. Uwo Twabariyu yaranditse igitabo kinini, nafashe igice gitoyi cyo ku rupapuro rw'1,600, kwanza ni 16,256, ngaca nsoma mpereye aho ku 56 nkageza ku 64. Aho hantu ngo hariho igisagara cy'Imadina. Icyo gisagara cy'Imadina gisa n'icyatangujwe n'umuryango umwe w'abahungu babiri. Uwo muhungu umwe yitwa Ausi, ubundi nawe akitwa Azraji. Ariko se na nyina yari umwe, bakomoka mu gihugu ca Yemeni. Baraza bagerera Madina n'abatambukanyi babo, bararondoka baragwira. Sekuru w'abana ari umwe, base w'abana ari bo babiri, Ausi na Azraji. Babaye aho baragwira, baba benshi, barakora, baramererwa neza. Ariko mu nyuma haza kugerera Umuyahudi, ababamwo barabana, baracudika, ariko ababera inyosha mbi. Bari babanye neza, arabavukanyi, ababakomoka ko bose bazi ko ari amaraso amwe, umuryango umwe, ariko urya Muyahudi arabateranya. Batangura kuryana, batangura kwicana, bapfa uburongozi bw'iyo ntara, mbere cyari igihugu cy'Imadina. Batanguye kubipfa bicana imyaka irenga 100, ari ukwama bisubiriza. Uko imyaka 10 rero yagera, baba bageze gutora umwami abarongora. Amatora yabo rero kwari ukwicana. Abo kwa Ausi bazana abasore 100, abo kwa Azraji bakazana abasore 100. Intambi zabo, amacumu yabo, ikibigwanisho byose bafise, abo basore baza babizanye. Abatama n'abatamakazi barorera aho imisore yabo igandagurika. Uwo rero umwanya batanze ugeze, amaze kwica benshi, ari wasigaranye benshi, uwo niwe yaca atwara iyo myaka 10. Bibandanya uko kugeza igihe rero Imana rugira byose ishima kubakiza ko kaga. Intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ari Maka, igihugu cyari kibangikanye n'ico
ku birometero nk'500. noneho Imaka atangura kubigisha ko Imana ari imwe rudende, nabo bari bafise imana zirenga 300. bati turakubaha, uri umuryango, sokuru arakomeye na so yarakomeye, ariko ibyo uzanye bitubyemera. mbere bahitamwo kumwomora, aca yomokera i Madina kumwe n'ibigabo by'ibigatanya byari byamwemeye, birimo Omar, Abubakari, Asmani, Ali, Amza n'abandi b'ibigatanya bari bakomeye, ahimaka atari uwari gupfa kubahangara. ageze i Madina rero, abantu bamubonye kandi bahora bamwumva, basanze hari icyo Imana yabakoreye. amatora yari yarayabaye, baricanye barya abantu, banganye inguvu ku buryo mu ruhande rwa Ausi hasigaye umusore umwe, ku ruhande rwa Hazraj hasigara umusore umwe. abo basore baracumitanye, nta n'umwe yigeze acumita uwundi mu rugusho ngo agwe, kugeza umwanya urahera, kandi abasore bari bagenewe kwicana uwo mwaka, impande zose bari bahetse. baca babona abasigaye bose ntibaragera, bati none tubihagarika gute? ubu duca tuba turatwawe nande? bati naho bataragera dutume tubazane dusubiremo turabe. ariko twumvise abantu bavuze urwamo nk'uko umenga hari umushitsi aje muri kino gisagara. bose baja kumwakira, basangana intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. bati rero we kusanzwe uvugwa neza, banza utubere umwami w'imfatakibanza, kugira ngo tube turitegura iyindi ntambara izoba, kugira turonke umwami aciye mu mico n'imigenzo yacu. Muhammadi sallallahu alaihi wasallam aca aravyemera, ababera umutware. barya nyene babimusavye, aca bagira abahanuzi, ati mugabo rero ndabagize abahanuzi, mwarabahize muri Hausi na Hazraj, mbona ko ataco vyofasha. we kubaye umuhanuzi ntukiri umuhausi. ati none mbaye umukureishi? atoya, ahubwo baye umutabazi, kuko ari mwe mwatwakiriye. aterega na twebwe ditukira abakureishi, ahubwo twabaye abantu bitwa abimukira. icyo gihe rero uwo agaca atumwa kuja kubwira abandi ingene ibintu bikwiye kugenda, kugira bazoshike kuronka umurongozi atamaraso yongeye kumeneka. benshi batangura kubyumva. abahazaraji nabo nyene ababwira uko, ati wewe umaze kuba umuhanuzi wanje ntuzosubira kuba umuhazaraji. ati none njambo umukureishi? atoya, natwe nditukira abakureishi, twebwe turabimukira, bimukiye iwanyu muratwakira, mutubera abagwaneza. ati rero ubu wowe uri umutabazi umugwaneza. abo bantu bumva ayo mazina arababereye, kuko amazina y'icyeyi yari yamaze kubaremera, yari amaze kubahonereza benshi. Imana ishimwe cyane. aba bantu rero baba barakize, baca babaho y'amoko y'abakureishi, y'amoko y'abakureishi arafutwa, abahausi barafutwa, abahaziraji barafutwa, bose bibera abantu b'i Madina bavanze gusa abimukira n'abatabazi. icyo gihe na b'abayahudi babateranya, babonye ataho bagica, nabo baca bavuga bati erega natwe turabasangwa b'i Madina, tubaye abatabazi. baca baba muri ubwo buzima, baratunganirwa kugezaho uwitwa Omar, Imana imushimire, yari umukuru w'igisagara cy'i Madina. ubwo nyene
aca ashinga itegeko yuko bagenda kurarika abantu bo mu micungararo y'Imadina bose baze gutwara ibitungwa baje kuvyorora, kuko ibitungwa birara mu mabarabara, birara ahantu hose bibonye. Umwaka ugahera, ni ukuvuga ko bene byo babihevye kuko bafise byinshi. Abantu bati ibyo nibyo, ricara ibitegeko ko abantu bo ruguru mu misozi baza gushorera ingamiya, bashorera amafarasi, bashorera intama, bashorera impene, ibitungwa byose barashorera. Ni naho kubera ukubiduza mu misozi niho haturutse umugambi w'Abarabu, impene ifise icebe rinini kuyambika isutiye, kugira ngo amabere yayo ntagende arakuba hasi ngo ajeko umusenyi. Baca bazambika amasutiye zifise amacebe zose, bazidugana bagiye gukama no kwinezerezwa, kandi atangorane kuko bene zo barafise izindi, izo zari zamaze kurengerana ibiraro bategekanije by'imikuku yabo. Kubera iki? Kubera amahoro yabonetse i Madina, baca baguma barongowe n'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Imana ishimwe cyane. Abarundi rero nabo kwabaye uko, abakoroni baje kwinjira muri kino gihugu barahuye n'ubumwe bw'Abarundi, barahura no gufatana mu nda kw'Abarundi, barahangana imyaka n'iyindi, kugeza igihe baronka ingene babashikira. Umugabo haciye imyaka itari mike, ariko iyo myaka bamaze kubona ko itari mike ibaye gutyo, none icoba nikiye, baca basinyisha amasezerano umwami. Inyuma yo guhusha kumugandagura, bakanabyina ko bamugandaguye, kumbe hari uwamwiguze. Icyo sindakirandirako. Bamaze gusinya ayo masezerano no kumuca amande, mbere samande no kumunyaga, bakamunyaga, yaraciye bugufi aremera ibyo bamusabye. Mbere harimo no kumuha abantu bazomumara irungu, bazomufasha ibikorwa by'ubwami. Abo nabo rero ku ruhande rumwe bari abagatolika, ku rundi ruhande baje arabaporo. Mugabo ku rundi ruhande n'abayisilamu bariho, ariko bo b'umukoroni yasize abapfunze icy'amaso mu kantu yise ngo ni Kaswahili. Naho baba ari batatu baguma muri iyo korotire yitwa Kaswahili, akunda kubuje. Basi abandanya gutwara umwami, atwariwe na baba koroni. Basize abantu babo babitaba abaje kwigisha ijambo ry'Imana, kandi ibice 90 koko bararyigishije. Baba Polo baje kwigisha ibice, nabo nyene baragerageje. Mugabo akantu yari yadometse ko kwigisha amacakubiri, bakoreye kuri ako nyene, kaguma ari ako nyene. Bene Burundi bagabugwa mu mirwi. Umutunzi bararihindura bati ni Umututsi, umukozi yamukorera barahindura bati uyu uye ni Umuhutu. Baba babipanze uko, bibandanya kwigishwa n'izindi nyigisho zitabaho bazishiramwo. Abarundi batangura gusubiranamwo. Uti none abo bakirisu wabavugiye iki? Abo baporo wabavugiye iki? Washaka nabo bo muri Kaswahili wabavugiye iki?
abo bantu bari abantu b'umwami, niko bari babavuze. None abantu b'umwami bariko baragandagurwa, data wanje nibo basubiranyemo, mugabo wabateranije n'uwo nyene. None wa mugatolika nimba atari kuco yigishijwe na shebuja yamusigiye iyo ntebe, yasize amusabiye kubaha ibwami, nimba ataco yakoze cubahiriza ibyo shebuja yasize amubwiye, yaratabaye abarundi cyangwa ngo abatabarize? Ibyabaye abarundi barishwe, abapadiri bakuru bakuru bibereye ngaho, mbere bakinjira no muri nyabapadiri bagasobora abakwiye gupfa bakicwa, abandi bapadiri bari ngaho kimya. No mu bapasiteri kwari uko nyene, mu bashehe ntibyashitseyo kuko bari muri Kaswahili. S'abarundi s'abanyamahanga, baraho gusa nk'abatabaho, niyo mpamvu bitagiyeyo. Ubu rero baba gatolika ntaho bagiye, baba poroti ntaho bagiye. Cya gitabo Rugereka yabasigira na digidigi baragifise, Bibiliya abagatolika barafise cya gitabo nyene, kandi kirimo amajambo meza, mugabo harimo n'utundi yababwiye, sinzi ko turi muri ico gitabo nuko twari ku ruhande two kuvuga ngo iby'abarundi bazogira ntimubijemwo, mureke gusa mundekere. Baca bagira uko nyene. None aba bakiriho, tw'ikigwa kitubwira guhinduka, tugahindura ingendo. Ubu habuze iki ko hari imyidogo ngo hari abakora nabi mu bushikiranganje ubu na buriya, cyane cyane ngo mu bw'ubutungane hariho abantu bamaze guheta igongo iyo mu butungane, ngo kubera imyidogo y'abenegihugu ugasanga umuntu iramuremereye kugeza aho umugongo uhetama. Abarundi bati uvumwa na benshi ugatega ugatota. None abo biba gutyo, turihe murihe ko bose basenga iwacu? Abandi nabo ngo barahiye, sindi buvuge ko bariye igiturire, kuko iyo bakirya ngira cari kubaturira, ahubwo ngira baragihonyoye nabo nyene ngo kibamereye nabi. None turihe? Turiko dukora iki? Turiko twigisha gute? Turiko tubafasha iki kugira ngo bave ibuzimu baje ibuntu, bakore ivyoshimisha Imana yadukuye habi? Kuko Imana yadukuye habi ivuga muri Korani ikigabane cya 3 umurongo w'103 ngo mushimire Imana mushobora byose. Iyo yabakijije kimwe cyatuma muzirana urunuka, ni nayo yabakuye ku nyenga y'ihonero. Ibibwira ba bantu b'i Madina, muga bikabibwira natwe bw'abarundi. Muzi imyaka twabayemo y'intambara, mugaca mwibuka ingene abasore atanumwe yababwiye uretse Imana ikabakura imihingo yose, ikabazana ikabahuriza ku kintu kimwe cy'uko bategerezwa kwitanga kugeza intwaro mbi y'agakinyizo n'agahotoro ihagarare, kandi bakabigira bagatako bakabishobora. Ni mu nkundire mu bakomera amashi. Iyo Mana rero irerekana ko abarundi twari dushitse rero ku nyenga, ku manga y'ihonero.
uravye intambara zari hagati y'ijya myaka yakurikiranye n'amasezerano yo guhagarika intambara. Hari habi, umwe yimira apana kwishimisha wewe. Aho rero niyo mpamvu mvuga nti abapasiteri, abapadiri, abashehi bategerezwa guhaguruka bumvisha abantu iby'Imana yadukoreye, kugira ngo abagihetamye, abagicumbagira mu ijambo ry'Imana, abagicumbagira mu gushimisha Imana ku byo yakoreye abarundi, bakeburwe na mwebwe indongozi. Kuko indongozi mvuga, ndiko mvuga abapadiri, abapasiteri n'abashehi. Baba pasiteri bakuru, abapotre, abarevera, nabo nyene uko nyene ni igikorwa cyane. Mbere hari n'ibindi usanga tutariko turakora, umenga turacyakorera babakoroni. Twebwe abayisilamu turiko dukorera rumariza, abaporo bariko bakorera digidigi, abagatolika bariko bakorera wa wundi nyene. Ariko tuvi buzimu tuji buntu, uyu mwaka ubu wo guhinduka, bariya ibitabo badusigiye dusomemwo amajambo, tuyayungururemwo ayubaka imitima y'abarundi. Kuko insiguro zirimwo, insiguro zirashoboka. Bariko barigisha vision y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe, ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Mugabo bivugirwa mu makoraniro nkaya n'ahandi. Kubera iki bitavugwa mu misigiti, bitavugwa mu makanisa, bitavugwa kwa padiri? Kubera iki? Hanyuma urwaruka rwacu turiko turarwigisha ijambo ry'Imana, mugabo hariho n'ibindi dutegerezwa kurwigisha kwiteza imbere. Nabo bagwizatunga barimwo abatwumva, barimwo abatwemera, barimwo abatwubaha. Mu bayisilamu bajamwo, mu bagatolika bakinjira, mu baporo bakinjira. Abo bose bama batanze tukubaka imisigiti, mu kubaka amashengero, mu kubaka byose mugatunganya. Kabuki tutababwira imigambi dufise y'iterambere muri zone yacu, muri komine yacu, kugira ngo dushigikire imyidogo yo kuvuga ngo mu ndero, ngo intebe, ngo mubiki, imisigiti, amakanisa nibyicare ico kibazo bagitorera umuti. Kuko turafise abantu, nimba turaba igihugu tutaraba abakoroni, nidukore ivy'igihugu bitorega umuti, kuko n'abanywanyi n'abacu n'abene gihugu. Hanyuma kandi ibyo byose dutegerezwa kubikora, tukabikora mu runani. Washaka amashengero n'imisigiti bakaja inama bati twebwe tugomba kugurira abanywanyi mitiwere kugira dushigikire ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Tukaja inama, tukazana n'abariya, amahera akegeranywa agatangwa, kuko niyo tubabwiye kwegeranya ayo twubakisha imisigiti, ayo twubakisha amashuri, ayo twubakisha ibyo dukeneye byose biraba. Gushigikira rero iterambere ry'igihugu muri rusangi, ibyo bitegerezwa kuba gutyo nyene. Ikindi kandi abanywanyi bacu tubahe ku nyungu z'ibyo bakora. Barubaka amashuri yegamiye idini, ayo mashuri nta kunguko bayaronkako, kuko barihishwa ibitagenda, kandi hariho amashuri ya leta aborohereza. Kumbe dutume dushigikira ajya ya leta aborohereza. Nimba twebwe atamukenyuro twokora,
abanywanyi bayubatse nabo nambara abayisilamu bayiyubakiye baharonkemwo akarusho, nambara abakirisu bayiyubakiye baharonkemwo akarusho. N'amasantere do sante turubaka mugabo bene kuyubaka nta karusho baharonka, naho nyene tubabere akarorero, tubahe akarusho kugira ngo ibyo dukora tubikoreremwo Imana mu kubihamwo inyungu ya mbere, bene byo ari bo tubereye indongozi. Aho rero bizoca biryoha. Mugabo nitwishinga ngo tugende gusenga tubwire Imana iduha ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, kandi ibyo tuvuga ngo iduhe uyu munsi, twehe abarongozi dusaba imiduga, tugasaba amazu, tugasaba ibintu bihambaye, kumbe barya abantu ntituriko tubaha akarorero, ahubwo turiko turabacuvya. Kumbe nitubizi imigambi ituma birwanako bagakora, maze Imana igahezagira ibyo bakoze, natwe tukabashigikira tukababera indongozi z'ukuri. Ibyo rero ndaguriye abari hasi, abo hejuru bumve, nkabambwiye gito canje icyo uwundi yumvireho, tumenye ko nimba ari umwaka wo guhinduka, twebwe abakozi b'Imana nitwe dukwiye kuba aba mbere bo guhinduka, kuko duhiriwe duhishije igihugu cyacu cyashize Imana imbere. Kumva abakozi b'Imana nabo nibaje imbere mu guhinduka, Imana ibahezagire. Murakoze komera Imana amashyi menshi. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Tubiage media ruremesha migi yango komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muteramishi wacu tubiage